ube maso ku bagenzi ufise, ube maso ku bijyanye n'imigenderanire ufitaniye n'abantu, kubera imigenderanire irafise ubushobozi, irafise ububasha bwo kuzana impinduka muri wewe. Burya umugenzi wawe arimwo inkomezi Imana yamushizemwo zo kuzana impinduka kuri wewe. Mu yandi majambo, muri uyu mwaka ube maso ku bw'abagenzi ufise. Ni bande mugiriranira imigenderanire? Umuntu bavuze ko mufitaniye imigenderanire ni umuntu mubonana kenshi, ni umuntu mwicarana kenshi, ni umuntu mugendana kenshi. Umugenzi muravugana, muricarana, muratelefonana, mubana kenshi. Uyu mwaka rero w'impinduka ube maso ku bw'abagenzi ufise, cyangwa ube maso ku bw'imigenderanire ugiriranira n'abantu. Kubera iki? Kubera bizokuzanira impinduka mbi canke nziza. Umwami Yesu yarabaye mu isi, kandi murabizi ko yari yaje kugira ngo duhinduke. Burya Yesu yazanwe no guhindura abari mu isi, abantu atabantu barimwo, kugira ngo bahinduke abantu b'Imana. Araza mu isi, aba mu isi, agenda aratoranya abo kugumana nawe kugira ngo abigishe, hanyuma aca abatuma. Abo barabayeho, atoranya intumwa 12. Ariko burya sibo barabigishwa biwe gusa, hariho n'abandi benshi babaye abigishwa biwe bamukurikiye. Ariko hariho 12 bagumana nawe ku murango no mwijoro. Ariko burya hariho abandi bagabo b'Imana bitwa abafarisayo, hariho abandi n'abasadukayo, bose biyita abantu b'Imana. Ariko abo Yesu aje arabaraba, asanga kagakiza kabo ni nk'akinzoka, asanga impinduka zabaye muri bo ni nk'iz'uruvoruvo canke inzoka. Arabahunga, acagumana n'abigishwa biwe gusa. Nico gituma Yesu atigeze aja kurondera imigenderanire hamwe n'abafarisayo n'abasadukayo, kuko we yarababona mu mitima. Ababonye mu mitima akabona ataba abantu bafise ubushobozi buhindura abantu nabi, buhindura abantu baba babi. Ariko acagumana n'abigishwa biwe. Ababigishwa biwe 12 imisi bamaranye bagendana, yabaye imisi myiza, bagiye barahinduka. Hamwe Yesu abonye bahindutse neza, acara barungika, aravuga ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Kubera yarazi ngo imyaka twamaranye baremeye barahinduka, acara batuma ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Haleluya! Kubera Yesu yarabona yuko bahindutse. Nshuti yanje, wahindutse, nagira ndakwibutse ngo ni wahindura abandi. Nimba warahindutse nawe uzohindura abandi. Ariko nimba utarahinduka, abandi nta guhindura, ahubwo uzorushiriza kubamira umururazi, barushirize kuba babi. Imana idufashe cyane. Ico baciza nuko twohinduka kugira ngo bikunde tuje guhindura abandi. Kandi ico gikorwa Yesu yakiduhaye twese. Aravuga ngo nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Ico gikorwa na wewe ni cyawe, kirakuraba, twese kiraturaba.